Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyara ku ngingo zikurikira kuri uyu wa mbere niho abarundi bahimbaza imyaka 62 irangiye Burundi bose ntayo kwikukira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba atera kamanye politike kudashuha imitwe mu gihe mu mwaka uza hazoba amatora bashinga amateka abakenguza amateka n'abahanuzi b'amakomine akaba bishikirije n'ijambo yashikirije abarundi ku munsi w'Imana nayo musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Bonaventure Nahimana akaba avuga ko imyaka 62 iheze Uburundi bose ntayo kwikugira abandi baranzwe n'ingeso y'amacakubiri no gukumirana ibyo nido ryano makuru ni mukanya sangwe cyazi Dase kubaha ikaze murano makuru mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atera kama abanyepolitike kudashuha imitwe mu gihe mu mwaka uzahazo amatora y'abashinga amateka abakenguza amateka n'abahanuzi b'amakomine mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana gereke imyaka 62 irangiye Burundi bose nayo kwikukira mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarerekanye ko adashimishwa na zimwe mu ndongozi zidakora neza ku nyungu y'igihugu ahamagarira indongozi z'igihugu kuba karorero mu bikorwa tumukurikire indongozi z'igihugu ni mu bakarorero mu bikorwa aho muri hose naho harabashitse mu bibanza barimwo baje kubikamisha ubu ni gihe cyo guhinduka mwirihe aho mwacerewe mu gukora ijoro n'umurango mwerekane icabene igihugu murongoye bo biganako nivyo murafise uburenganzira bwo kuronka agahembo ariko namwe nimwiyumvire ko ikiringo cyanyu kizoherejo mutegure aho muzotaha muzoheze ikiringo batabazomera ahubwo babahikaze abajeje intwaro nimwigishe mushimitse abo murongoye mubereke ko itunga ry'umuntu rifise agaciro iyo rivuye mu bikorwa ku barundi bose ndabasavye gufata umwanya wo kwiyumvira kuri kahise kacu ivyatuzingamitse tubikosore twubake kazoza keza kacu dushingiye kwihangiro twiyemeje cyane cyane tuguma twibuka ko imitwe ikora ikoranye kandi ko tubiri tuvurana ubupfu angeza nashaka kubamenyesha imanza zibiri twimirije kandi nkoramutima ku buzima bw'igihugu cyacu ubwa mbere ni urubanza rwa rusasuma rw'abene gihugu uburimyi ubworozi n'uburaro dusaba indongozi gutangura kwigisha abo zirongoye kwitaba ico gikorwa kuko kizodufasha kumenya aho tugeze mu nzira yo kubaka Uburundi buteye imbere ubwa kabiri turimirije amatora mu 2025 azoba imbere yo guhimbaza intayi yo kwikukira mu mwaka uza ndasavye nshimitse mwebwe abanyepolitike kudashuha imitwe ngo muhave mukora ibidakorwa amatora numujyi gusanzwe kandi uzokwama wabaye tubikore twese twunze urunani mu mwumvikano nk'abasenyera ku mugozi umwe tuyitegurire twese tuzi ko amatora ari ikimenyetso cyo kwikukira mu kwitunganiriza intwaro k'amatora meza nayo ari ukwemeza amakungu kw'abarundi twashitse mu bigero ko dushoboye kwitunganiriza ibyacu amatora atagira injyane niteka ku gihugu na beneco Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Bonaventure Nahimana havuga ko mu myaka 62 iheze Burundi bose nayo kwikukira abarundi baranzwe n'ingeso y'amacakubiri no gukumirana yabishikirije mu gisabisho yagize kuri uyu wa mbere kuri stade Ingoma Igitega ku mugwa mukuru wa politike mu biro byo guhimbaza imyaka 62 Burundi bumaze bunose nayo kwikukira imbere y'umukuru w'igihugu na mugenzi wa rongo igihugu ca Chad Idriss Deby Itno ari mu rugendo mu Burundi nayo urongoye abashehe Kanyamfuri Ramada yasenze asaba Imana guha ubasha mukuru w'igihugu kugira ngo arose abarundi baronke ibibakwiye Alande direbukeye neza yagarutse kubijanye n'ico gisabisho
Mu gisabisho ciwe Musenyeri Bonaventure Nahimana harongoye diocese nkuru ya Gitega avuga ko mu myaka 62 iheze Uburundi bwikukiye ubumwe bwatosekaye amacakubiri arinjira mu bantu. Ubumwe bwaratosekaye abarundi turacanamwo amacakubiri arinjira mu mitima ya bamwe n'abandi. Ingeso y'ubunebwe yaragaje abarundi batari bake, ibikorwa ntivyaje imbere, bamwe barera amaboko barondera n'ubuzima bworoshe, ivyo navyo bicira inzira ubukene bwasinzikaje abarundi. Ico Musenyeri Bonaventure Nahimana asaba Imana nuko yoha abarongoye igihugu ubutwari bwo guharanira iterambere ry'abarundi. Mukama Mana nzima, hezagira abaturongoye uhereye ku mukuru w'igihugu cacu hamwe n'abamufasha bose, ubaronse ubwitonzi, ubaronse ubutwari bwo guharanira ineza rusangi, iterambere, ukwishira n'ukwizana kwa bene gihugu. Nayo Sheikh Ramadan Kanyarufuri umwe mu bamenyesha amana b'idini rya Islam yasavye Imana kuronsa ububasha umukuru w'igihugu kumara inyota abarundi mu kubaronsa ivyo bakeneye bataridoga kumwe abanyisirayeli bidogeye Musa. Natwe abarundi ntibaridoga, ariko ubuhigimye mu Burundi abavuzi. Turagusavye rero, abarundi baranyotewe n'ibitwazi vyabo biranyotewe. Kumwe wabwira Musa ngo akubite ku rutare maze amazi acunjubuke, ibinyobwa biboneke, ibitungwa bishira inyota, ibitwazi bishira inyota, n'abene gihugu biwe bashira inyota. Nahi wacu ububasha nyene cubahiro akubite ku rutare maze inyota abarundi bafise ku bitwazi vyabo n'ubwabo ihere. Ivyitwazo ntivyobura, ariko imvi zova handi. Ivyo birori vyo guhimbaza imyaka 62 iheze Uburundi bwikukiye bikaba kandi vyitabwe n'umukuru w'igihugu ca Chad Idriss Déby ari mu rugendo mu Burundi kuva kuri uyu w'Imana. Alakoze mugenzi wacu Alande zirebuke neza amasanamu tukaba tuyakesha televiziyo y'igihugu yo kubona Burundi bumaze imyaka 62 burose ntayo kwikukira ngo ni intambwe ikomeye cyane bishikizwa na bamwe mu bitavye ibirori byo guhimbaza intayo kwikukira byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Naho biruko ariko babona ko mu gihugu hari ingorane mu by'ubutunzi na cyane biturutse kwibura ry'igitoro, kwibura ry'amafaranga y'agaciro hamwe n'ubushomeri. Basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo ishobore gutora umuti w'ibyo bibazo. Tumukurikire. Mu by'ubutunzi n'ingorane nta bitoro, nta madovize ahari, n'ikibazo kuko urabona n'irasiyo zarazimvye, ibintu byo gufungura birahari mugabo kugira bidushikire n'intambara kubera bivanye n'iki gitoro ubona gahaye mu gihugu atakiriho. Imyaka 60 tuyikwije tuyumva neza cyane kandi turashima aho leta igeze iki gihe ku gashahara, turema turiyungunganya ku gashahara dusanzwe turonka. By'ubutunzi imyaka 60 ningahe heze Uburundi bwikukiye, hari ibintu vyo byaragiye birahinduka bukebuke, ubona nka gitoro kironka, isukari, ibiki urumva byose ibintu urumva usanga biriko biratugora cyane. Cyo twosaba leta ko yogera uburyo bwose ishoboye kugira irondera amadovize kugira igitoro kiboneke, hama igahereza abantu imitahe bashoboye guca kurangura igitoro bakakizana kugira kibashe kugwira ngaha mu Burundi. Saba leta idufashe ikore maguru masha ivyo bintu bibonekane basha yihate gose cyane, irabe ivyo bintu ko vyosha kuba twosha kubironka. Ndibaza agashahara turonka ntigakwiriye, ahubwo twosaba leta yuko yoraba kuntu
ibishiramwe ingufu kugira turonka agashahara gakwiriye. Mu bisanzwe ubuzima ukuntu bwifashe burifashe neza ariko si kuri bose. Mu gisata cyo kumenyesha makuru naho umuyobozi wa radio Isanganiro aranegura ibyashikiye umenyesha makuru wayo akorera mu ntara ya Gitega yakubaguwe n'utwara igipolisi muri commune ya Gitega akanapfungwa ikiringo cy'amasaha ashika kurane. Charles Makoto ashikiriza ko yazize akazi kiwe kamisi yose aho yariko afata amasanamu y'abariko barakubagurwa n'abapolisi kuri station itanga igitoro. Asaba ko Jean Nibigira yosubizwa ibikoresho vyiwe. Abamenyesha makuru nabo abasaba kutadebukirwa na cyane kubera iyo ngendo yo yiterabwoba. Tumukurikire. Nagira mvuge yuko ari ibintu bibabaje ubwa mbere uravye ibi byaraye bishikiye umukozi wa radio televiziyo Isanganiro akabari na mugenzi wacu umumenyesha makuru Gerard Nibigira mu ntara ya Gitega asanzwe arangurira akazi kiwe kamisi yose karimo no kurondera gutohoza no kuryohora amakuru kugira ngo tubandanye twashikiriza abanyagihugu. Kubona rero umukozi ari ku kivi mugabo abona abantu bariko barakubagurwa agiye gufata isanamu niho yafatwa n'umukomiseri arongoye igipolisi muri commune ya Gitega aramukubagura amuterera mu modoka amujana kumufunga. Ivyo rero iyo ingendo tumaze iminsi tubona aho mugenzi wacu akorera ikimenyesha makuru iwacu muri yo ntara nyene ya Gitega yanakubaguwe arakubitwa n'urongo igipolisi muri yo ntara. Ivyo rero bije biduhagarika umutima ko tuca twibaza ati mbega igikorwa cyo kumenyesha makuru mu ntara ya Gitega mbega nikigishoboka, mbega umumenyesha makuru ari ku kivi ariko arangura umurimo wiwe arashobora kubizira. Ariko nico dusaba abamenyesha makuru kudasha coba igihe cyose hari inkuru yo gutohoza no kumenyesha abanyagihugu babandanye babikora ataguhiga imanga atakuraba hirya no hino kuko izo ni intambamye zifataye ku mwuga. Ariko na cyane bikaba biteye isoni ku muntu ajejwe umutekano gufata umuntu ukamukubagura uko ari kubagura abanyagihugu ukamukubagura ukamwaka ibikoresho. Uno musi tukaba dusaba abamutwara ko yosubiza ibikoresho harimo amatelefone vya Gerard Nibigira umumenyesha makuru wa radio televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega. Ningaha rero amakuru tubateguye cyarangirira ndashimira mubwe mwese ngariko murayakurikira mugiriwe byiza humerereye naho gutaha.